igihugu cose kirimwo amahinguriro ni igihugu kiba gifise akazi mendevre kica gitanga akazi ku bantu benshi. Ico gihe rero mu gihe ntidushobora naho gushiraho amahinguriro tudafise ivyo duhingura, tubanza rero kurondera ivyo duhingura, hanyuma kumbure n'ivyo dushora hanze. Aha kuvyo dushora hanze ucumva ca kibonobono cacu. Kibonobono oyo ikeneye imiryango, tuvuze imiryango igera ku miliyoni. Dufatiye ku barundi baba mu Burundi, sivyo? Iziga miliyoni batubwira, twe dukeneyemwo imiryango miliyoni hafi 13, mukeneye nk'umuriyoni. Dukeneyemwo umuriyoni umwe. Dushaka abo bantu miliyoni, tubanze tubahe amikoro, nibo twebwe dukeneye gufatirako. Tubanze tugira aho tubakuye naho bageze. Umurundi wese yipfuza kubona mu Burundi hari aho bwavuye, hari aho bwagejeje, hari aho bwigejeje, akaba ari muri Australia, akaba ari muri Amerika, akaba ari muri Afrika canke i Burayi, muri Europe, no ngaha mu Burundi mu ntara zose. Twebwe nk'uko maze kutubona, ndakunda kuvuga ngo turi seriye, turiteguye gukora nk'uko twabitanguye. Turima ikibonobono, mwarabonye aho kigeze, turindiriye cero tugishore. Haruhande rero y'ivyo turuguruye uhereye uyu munsi tarike tarike 15, sivyo? Tarike 15 z'ukwezi kwa mbere 2025. Rero ku butari bwavyumve naze cyangwa bavyumvise naze yongere kuri kino gitsigiro gushika itarike mirongo ngahe, itarike 15 z'ukwezi kwa kane 2025. Itarike 15 z'ukwezi kwa kane 2025. Utazoba iki gitigiro c'umuriyoni, turizera neza ko bizoba cakwiye, kigakwira munsi y'aya matariki, tuzoca twugara.